Mona Walda. Turamukanye? Uratinya corona? Uratinya corona? Sinya corona. Hey, I'm really sorry. Nukuri natevye ndabizi nkuriye amakofi mais bon. Banyihanganira. Wewe twatuvuta bisiga amaboko uratugenda nawe cyane? Ndakwereke. Mana yanje. Ngabo uraba hariya anye. Mbona nivyo abangu Reka ndibutse yose nakarabye. Mangara. Karaba nta nakimwe. Twirinde corona. Nkuko babivuga nkuko babitubwira byo turabikurikiza cyane mu mbe monado urabyibuka cyane canke birabishika sometime gusa. Ibiki? Byo kukaraba umwanya wose. Yo, en fait bigitangura, j'avoue vraiment naravyibuka sana abantu baguma bananwenga ngo none bibaza ngo kora kumukaraba ngo ntuzogwara ngo nitwagwara. Ndavyibuka kandi en plus n'ahantu hose twinjira haba hariho amazi bweshe dukaraba ego. Mugabo nk'iyo umaze umwanya uri ahantu utari kurinjira ahantu hari indobo niki biragoye kumuvyibuka mais bon iyo tuvyibutse cha tugira nyene you know. Ubona abantu bavyakira gute kenshi umuntu mubwiye ati shaka kuramutsa kubera yuko turi mu rugamba rwo gukingira corona vyakira gute canke abo ubwira ko udashobora kubaramutsa mu kukingira ubona bavyakira gute? Hari abavuga ababifata neza baca bakuha nabone ngaha aje canke bakagupepera hari n'undi aca kubwira ngo none je ubona nsa n'umuntu agwaye corona ku mutima ati asa gute umuntu agwaye corona ni nk'umuntu kubaza umuntu agwaye sida asa gute tu vois pour dire barakwiye kuza baratahura yuko nta gwanko rurimwo ni ugira twikingire tureke guspreadinga ingwara ego nkuko nababwiye rero Mona twamurunde tumuvugane nawe byinshi kuvyerekeye cyane cyane music amaze gusora novuga hit je navuga ko ari hit song zibiri zose akabara ama hit bigenda gute kugira ngo umuntu akora indirimbo ya mbere ibe hit ni ya kabiri kiba hit bigenda gute Mona wa dubisigura gute? Jewe sinzi ngene bigenda ndabibona uko nanje nukuri no sinzi nibaza ko ubwa mbere ho kuri shaka abantu bari curieux bashaka kuraba ivyo ari byo kubera batari ko baratara uyasigaye aririmba ku ya kabiri naho sinzi shasi mbone ngene bisigura vraiment abantu benshi byaradutangaje kuba twarumvise Mona Walda ko asigara umuririmbyi Mona Walda nta bantu bakwiba nuvuga ko baci bavuga amajambo atari meza yo kuguca intege kubavuga ati Mona Walda wagiye mu by'umuziki si byiwawe. Ego hariya bon la majorité baranyakurajije kandi merci beaucoup mugabo hariya abanji intege bon ntibazinjiye baragerageje bambarira ntavyuzi fata ayo mahera yawe ugende ku bavyita gute ugende kuyahangwa bana bamwe barabarangu canke ngo yafashije abantu ngo mugabo ureke kuyonona mu muziki ngo ntavyuzi kuririmba so ntavyo natanze ko umwanya cyane mugabo narabandanije nca ndasora ni ya kabiri umunsi narose award nzo ndabagira video ndabagira nti umuntu wese yavuze kiss my ass ndabebeje ego be Mona Walda muri industry novuga ya Buja Flavor plus 257 ho urabona yuko abakobwa abandi babaririmbyi babaha agaciro kweli Mbona bakabaha nikora gusa tutari benshi mugabo ndabona yuko vraiment iyo umukobwa agize effort agasohora ikintu mbona bagisupporting peut-être ahubwo aho biza gupfirangira ni muri société globalement bacha batana kubona umenga yataye indero ukamengo nta wewe ntafise urusha ko kuririmba ko exprima ko umuziki novuga ko ari ururimi ni langage hari akantu nkunze gusoma bavuga ngo ndashobora kubura ingene ndagusigurira ikintu mugabo ndashobora gutora indirimbo ishaka kugusigura ico kintu hama hari indirimbo isigura ibintu pour dire kureka abakobwa ndabona umusaho bite ni sawa ndashobora kuronka marse jus ya nana ego inanasi zibe zimeze neza apana zimwe zidahiye ikibiye ego fatiki nawe ifa nisanzwe ifa ihe citron merci beaucoup aquavire nta kindi kintu cy'ifana gihari ishusho urayimwe ishusho donc à part yuko nyene Jean bacabura tabakobwa batrose le droit yo kwexprima ego nivyo usanga culture na tradition zidushinyiza
mugabo kubera ikino guma numviza ivy'abandi abahungu bakiexprima je ntashobora kwiexprima donc mbona biriko biraza kandi kuko je ndara support abantu bama sinovuga vraiment ngo abakobwa ntibari supported sinzi ivy'abandi mugaje vraiment ndashima ku rugero ndiko ndaronka ko support. Mona Walda, indirimbo yawe ukuntu nuvuga tuyibona si zazindi tumenyere nga mu Burundi Mona, abantu bavyakiriye gute hoho? Sizazindi tubona ukuntu itangura novuga ukuntu tell me itangura abakunzi ba Buja Flavor ukunda kora indirimbo z'abarundi murabona ukuntu itangura bayicaye ahantu akantu yari yambaye muzungara umengo origin follow page. Oh, that's cute, merci. Nta kintu cyatari kirimwo ndari kuri piscine nambaye mayo je sais pas rero bon j'ai osé quand même ndibuka ko kubera justement ma préjugé y'abantu turiko turapanga ingene nzo kwambara nibiki ndibuka bambwira nzo kwambara 2 pièces cyanda bankira et pourtant jewe sishaka kuja une pièce mayo ifuka hose nta naime ndayambara ntibibaho mugana navye nti muri clip sinshaka ko abantu quand même banyuzurako canke ko nshoka abantu nzo kwambara une pièce kandi nzo yambara yonyene nzoshaka akantu munsi duce mwana ako kantu nako naho kabonera nagateza kwa karekare vyari ibintu nari natinye gose mugamaze kubibona ufite muri video ufite ucubona ko ari video urabona ko n'umuziki gusa nabindi ego arabana batabitahura momo arabana batabitahura bavuga ati mbe bujyanye Mona nigiki bashaka kwigisha canke hoho nibiki momo nibiki bashaka kwigisha prime nta bindi ndavuga ikiri ku mutima ibintu twese tubayemo ibintu wowe ushaka kuhosanta je nkabihosanta niyo ari inyuma ya kamera n'uri kararaba tu vois ni ibintu umva nibabe babifata nk'uko mengo umuntu hari ikintu bariko barababwira peu importe le message. Hari n'abantu bishurana mu ndirimbo barapere nabonye Fabulove yasohoye indirimbo numva umengo ndashushe kubona ibikurikira donc umuntu ari exprima ashatse arabwira umuntu umwe ashatse arabwira abantu bose ashatse aravuga sinzi abantu bareke kubikomplika mu mutwe ushoboye kubiraba umunyarwanda kazi cyangwa umugandi kazi yakora bigira Beyonce yakora bigira n'ubwo iwanya arashaka kubigira duteza kuja kuri twese kuri standard imwe we have to put Burundi on the map kugira batubone dutezwa kwifonda muri mass none biga nka Mona Walda wewe kuri we yabikoze gute yabikoze yari yabiteguye canke nko yari yabitubwiye ngo haragize harabemo kantu kubwoba nari jewe ndibuka ijya sene kuri piscine nari nateguye numu director yambwiye ntituzogere kuri piscine wana shasi bijya twateguye ko nja mu mazi amazi make ngayatambiramwo byo zari gusara ndagire niko nyene uko imisi igenda niho nazo ndavuga nti Mona mbwa nawe nturi suicidere non plus mbe bujya Mona ntwa giye wayisora clip ntwatinye yuko bava bayifatira ibihano bayihagarike no en fait nararavye narigirensenye ndaraba ama clip y'abandi barundi kazi ndaraba ndavuga nti sintegerezwa kurenga cyane ivyo bamaze gukora kuko vyo ntivyahagaritswe mugabo nkagenda ni refera kuri Sheba nkaja kwirefera kuri Tiwa Savage ntituba mu gihugu kimwe peut-être bizopfa mugabo navuga nti nabijya biri kuri piscine ntibisarisha ala base ugiye kubisanzwe nibisanzwe vraiment ndambaye simbona vraiment ikintu kibi kiri mu by'umwana agenda araba ibintu byo kwakirwa disons ego uvuga zigera wambaye zagutwaye amafaranga nagute Mona Walda imbatari banga siko ndanabizi si jewe ufite nabiravye ubu nsigaye ndi muri management ndafise abantu bandabira abantu bandabira ibintu ego Mona Walda tuko turavugana nyene tell me why tell me akapela gato ivyo nari nkene okay Shandiri mbigi tell me what you want. Tell me what you want, tell me what you need. What you want, what you need. Ariyo paragraphe nkunda ya kabiri cyane. Nanje hewe igitaro cya kabiri nico nkunda arabaza. What's wrong? Ndibuka nanje shaka kukigira cyambere, ngakoko nashandikiye muri studio bacambara ngo ya gucikiza bwa mbere sabideri bazokumviza nibazoyiheza donc ifoko cya kabiri kijya gusumba cyambere okay bakirimba gute mbere okay
This is Kizomba, baby boy lead me. Ibu bamfi buryo nkurikize step nyegera unyiharise ntutinye ko narise. I'll make you cry. Oh yeah, show me what you want, what you need. Vugi jambo rimegusa, let me do my thing. Feel the rhythm, do you like it? Vugi jambo rimegusa, boy I'm magic. Boy, see the magic. Yes, I'm magic. Je suis magique. Kabisa mbe mwana wada ndabona kwanza waberewe agapoka ameze neza mbe wisize ibikiwe. Nisiga sleeping baby. Sinzi kumuheza amavuta ya jaune gutya ariko ikibebe. Agwanga. Yamye sindatahura igituma bayita sleeping baby nikijyame kiya kibebe. Agwanga imbe. Man tremizengs sinimba taduze. Anacanga ari ibintu bizega. Vyi raba ariko vraiment raba aho urabona ko bari ikindi kintu. Dusanzwe turi abantu muhira batagira amahere batagira iki. Sino none ngaha ntiwankoze ko ubizi gute mufite umubiri mwiza ushaka gusanga byumvise umubiri uroroshemo. Bakunzi ba Bujahit TV nimona Walda jengene kumubaza ikibazo kimwe kuvyerekeye look fashion wambaye Mona ari umuntu yagufashije canke ni idea yawe yaje no munsi ari style yari tegekanje kwambara kuno munsi. No, izi mpuzu nambaye zibiri nije nazikoze. Wazikoze? Yego. Ukuri impuzu? En fait, ndafise ukuntu ndagura impuzu gaca ndayitransforma. Ça veut dire iyi yari kanzu ndayikata ndayitora nga obacange ndazitawurira je nyene parce que je sais pas ngenda ndafise akantu ku styliste muri jewe ndayikata ndayitwara bagaca bugara ahantu nakase ni yari pantaro y'ijipo rero nako isuku nimeze gutya cameraman ndagusabye gato yerekane fashe irasa ukuntu igenda gutya yari pantaro hama ndayikata nayone ndayigira ijipo ko yari yanjoye mugana nakunze umubiri wayo ya uraberewe urakoze cyane tuntu tw'umutwe wagize ngaho twitaga utu batwita baby hair utgonye aricyo twofasha kuntu uvuga ko umuhungu aba intéressé nawe. Oya ni juste ni style ni ibintu byarawe so uca tubigira urasigaza umushatsi ugaca ubusokoza nk'udushatsi twa bebe nyene. Barabona baravuga ati ngo ari bino ngo abakobwa bagira kugira ngo abahungu babe intéressé nabo Mona Walda ivyo bintu nuko bitahura cyane. C'est pas ngo abahungu babe intéressé twese turazi ko twambara mugabo twambara kugira ngo tugende turi gusa mwibarabara hanyuma akaba ariho n'ukuntu image de renvoya ça veut dire jewe nifashe nkikora nkagira iki c'est pas ngo ndabikoze kugira umuhungu andabe umuhungu ari mu bantu benshi baza kundaba n'abakobwa bagenzi banje baza kumbona bavuge ko mberewe tu vois ni juste kubera ushaka gusa neza ushaka kuba présentable muri société mwibarabara yego hama abahungu bashoye gushima ba pourquoi pas gushimwa si bibi Urukundo ko izi Mona Walda yashimwe nabangaye navyonze abantu ntibabimenya bamabibaza ngo abantu bakobwa turadragwa cyane mais hari igihe usanga umuntu yagutinya ugasanga ntanakubahutse donc ntavyo nta muntu yandraze muri afate ngo arantumbere ntituzinanye ngo ndakunda ngo iki oya urukundo ko izi ko sikwahize uko nyene ikwahize uko nyene bon arasa sinzi ngene no bisigura on a vya vrai nukuri vya vrai niyo look mbona ukuntu umeze nije nabwiye none wowe kutaza par exemple jewe barira ikikubuza mwandiki yanse kunyishura oya urize kwajya dikiye bahutse nabindi Mona ndabona ufise novuga coiffure yawe ibisuko ni byiza uraberewe cyane mbe bayita gute kwanza navyo nzigera bayita ufite no musi ngwino muri salo kunyere gusoka bagati ngirira ndabona twaje kuvuga look yanje Mona utise kwa uri umustar kenshi turaba intéressé n'ivyo wambaye kuko bavuga ati mwebwe muri kiyo cha jamii ari n'umufana bagukunda bayifuza kumenya ibijya bintu Mona Walda yambaye ibijya bintu Mona Walda yashize mu mutwe akavuga ati nshaka kugira nka bijya vya Mona Walda ariko sinzi kuntu vyitwa kumbure ejo nagenda kuvyigirisha nzovuga ati nkeneye bimeze gutya nge vyitwa Mona Walda vyitwa Mona Walda ego ndabona nashiba yitanye okay tumweje oya bandanye uvuga nta nakimwe je nashaka kumwa ndiko ndavuga merci aha iyi nyene yo wamukomanda misi yose kandi c'est pas la première fois je ngadi bati oya sijambere na clip yanje narayiturnya ngaha nyamudusene natunenga hama ndakunda yego judana shaka kumwara gato cyangwa utinya kamera oya nta nakimwe ndanyumbaza ndakubaza nta kibazo jewe gusa ninyizo nzaraza ndabona umenga ndavuzikira ikibazo nta nakimwe zigiye ndazitunze uko nyene ça fait des années zishirako
naco tuba ni Mona Walda rero nkeneye kumenya ni indirimbo zibiri umaze gukora wenyene Mona na featuring nimwe kubera iki j'aimerais prouver yuko ndashoboye ikintu naho ntaba niyegeze ku izina ry'uwundi muntu nivyo turakenera amakolabo arahari mu maprojet mfise arahari niko atarasohoka muganda nashatse yuko mbanza kwipresenter en tant que Mo Kenzi aririmba hamwe attention ibiri kuri jewe umuntu akabona ico nshoboye umuntu yumvise Mo Kenzi atahura iki Mona Walda insina ryanje harimo amazina yanje Mona Walda Kaneza kandi Mona Walda Kaneza yigeze kubika ingaha mu Burundi sinzi birapane cyose kuvuga mbwira wewe wabaye mu rurimbyi gusa cyangwa ari ikindi kintu wigeze kuba ngaha mu Burundi nageze kuba première dauphine wari wavyibagiye oya ni 2016 we haje imyaka 4 sivyo nkirimwo cyane ubunye donc usanga ndanavyibagira Mona Walda ndakeneye kumenya biramaze gushikaho kifuza ko twaga umuhungu kuvyifuza urashobora kumushima ukamushaka mugabo sindavyubaho ngo nje kubimubwira ndekene kumenya ikintu kiri mu bakobwa gituma mutinya kuvuga kubwira umuhungu ko mukunda kandi wa wamukunze vya vrai en fait ikintu dutinya nukuntu uyo muntu aza kubifata kuko culture nukuntu twarezwe bishaka yuko aba ari umuhungu atwara umukobwa amurongora donc ce qui fait yuko ni wateza kumurondera donc rero ugiye ugira ibintu umuhungu arisanze kugira ucumengura umusazi baza kucabona umengo urabigize kuri uyu uzobigira nejo kuwundi wamubigira kubera turazi ko abahungu nibo bamari muri drague donc uwo maze kwishira muri kategori yiwe wocumengo nawe uvyamamwo ce qui fait yuko nta credibilité biha umukobwa usanga tubitinya rero uyu mukobwa novuga Mona Walda yotuma Mona Walda bainter umprito umuhungu yotuma Mona Walda bainter sinubunga bameze gute namanda bivuga kandi kibazo murabunda kimbaza tu sais pourquoi yuko wewe tigere tubwira ko ufise umuntu musohoka ni kugira abantu bariko bararaba biyumvisemwo bace baza ufite bariko baranshira kuri marché Umuhungu ari présentable asa neza du moins voilà physiquement comment physiquement ni physiquement sinzi physiquement look je sais pas nta préférence suffisante muremure mugufi muki ahubwo par contre ndaba hanini personnalité muga physiquement mbashaka umuntu ari présentable gusa hanyuma yambara neza kuko yumva duhagararanye bitegezo gusa neza kwisanamu bitegezo gusa neza yego abe agira effort mu kuntu nyene asa kuguhake yego kandi atanga care nyinshi yego kandi atwenza kora ndakunda gutwenga nka uri kuranwenza nk'umuntu yoza ungirisha interview tukama tumeze gutya uyo vraiment wumva nta nikiyago nticyoryo donc rero atwenza atanga care ari ambitieux afise ashaka gushika kuko twese dufise ama ambition sinoshanjana n'umuntu yicaye ngahonye adafise ico yimariye kandi atani ico ashaka tu vois arindire ko vyose vyizana donc hard working man hama yego nisi Mona Walda kenshi iyo abantu babonye umukobwa agiye muri boîte bamutahura kundi kuntu ngo abagiye mu bindi bintu bidatawuritse Mona Walda we kenshi byo bintu bitahura gute boîte ni nahantu ho gutambira j'imagine yuko iyo wumva abakobwa iyo bataje sinibaza ko abahungu bojaye ngo bitambane bonyene ariko badatahura ico kintu Mona Walda byo rabizi ndabonye umukobwa ko agiye muri boîte ngo ujya mukobwa nikirara kwa kirara ciki erega namasaha gusa yahindutse niko arayugurura mwijoro sino ugiye muri diplôme hakagera ko batamba muratamba mugiye muri dîner ya mariage naho ne muratamba c'est juste que peut-être barishizemo yuko boîte kubera ari ahantu hirabura usanga abantu batarabana cyane usanga habereye utuntu na ambiance niki mugabo nibizigura ko umukobwa wese agiye bagiye mu bintu bibi ari uwagiye kurondera isoko niho hakorera niho hari marché yiwe akeneye icaronderayo hari uwundi yigiriye afise amahera yiwe bari kumwe n'andi bakobwa ariko baritambira baryoherwe hariho uwundi akorayo akeneye kubaho hari ukora nga tukome hariho ukora muri boîte n'amasaha gusa ahinduka kandi uzora abakobwa bakora no muri boîte bari très sérieuse ntibabavugisha niba bagira iki ko bari ku kazi donc ce qui fait yuko abantu batezwa kujayo
abahungu boîte ntiyo kugurura ijamwe abahungu gusa mwaka bari boîte y'abagesinzi yego donc abakobwa barakenewe bareke kuza barakoroga abakobwa mu mutwe ya Mwana Walda birabashika kaja muri boîte ubunye singigenda we bon abavyeyi banje navyo bakunda cyane bwa mbere ko ikibaje kandi ziko abavyeyi baba batabikunda bwa mbere nasaba uruja non plus c'est pas comme si naja bon zari mu bintu vyinshi ngomba mvuge ntibabikunda cyane non plus ce qui fait yuko kwa mandi ndasaba uruja biragorana et de deux muri no monde y'umuziki apparemment niko numvise bavuga ngo tuteza kuba rare donc il faut pas qu'on gira adresse muri boîte ngo unshatse wese acansanga Benikangaye Mwana Walda yagiye muri boîte novuga acahura n'ibibazo atashimye narimwe ndaja muri boîte umure n'ibibazo nashimye ibyo muri boîte urabishimye kuko ngo ntashimye jango nibibazo deja sinwi inzoga skife yuko biragoye yuko mborego bonda ni muvinyu mugabo pango mboregwe ngo ngira iki nakantu gato nyene kugira nyene donc skife ko ngiye nka sinwi inzoga nkabanzi ngene ntaha nkabanza bo turi kumenda bize iyo ngorane yova he biramaze gushika uvuye muri boîte ugahabwa lift n'undi muntu jamais sinijana je nyemba abagenzi twajanye deja noneho mana bazosura kumbona yajyanye uramaze gushika ukaja muri boîte n'umuhungu deja nta naimwe ndajana muri boîte n'umuntu umwe tugenda turi abagenzi benshi mbega ushise Mwana Walda akaja muri boîte mu mufuko agenda yitegereje amafaranga nagute mana ndazi ko ufise amahera turazi nanye kandi ndazi ko utogenda muri boîte ufise amafaranga y'uburofu deja nakubwiye ko atanzoganwa nkeneye amahera yo kugura amacupa muri boîte none bugiye kunywa ivyagusa oya mugabo urumva ko atabari menshi cyane ntavyonzi bivana n'ingene umufuko w'umuntu umeze twese birashika dernière fois wari ufise angahe urashobora gusanga la dernière fois baranzororeye basana nagiye muri anniversaire y'umugenzi wanje yari byari yasure ntavyo nibuka ni kera ntavyo nibuka vraiment ego kumbure jewe Mwana Walda ndafise byinshi ndamubaza ariko imbere ko tubandanya ni Mwana Walda ushobora kumbwira igikorwa ndazi ko ufise igikorwa kiri muri studio ndaza abaririmbyi mwe kenshi iyo usohoye indirimbo kenshi usohora indirimbo ya avant dernier canke uco vyumva nawe ndazi ko ari kindi gikorwa kiri muri studio mbega imeze gute kizoba kimeze nk'ikiduherwa kubona cyane non ni style iri différent siri ya anya sikizomba donc nimwitege gusubira kugira kizomba Yego hama nibaza ko twigira surprise comme ça abantu bakagira effet de surprise nya mwakira hari nivyo ego ni music mbega music industry ya plus 257 hoho yo ngaha mu Burundi Mwana Walda ayibona imeze gute iri kwivaye kwijana iri kwiragenda neza cyane wambariye ngo karengo nagize ngo clip ngo itameze ngo utamenyereye mu Burundi mais après Burundi sigaye mbona ama clip meza cyane sijeje ndazigira basat B ba Fizo ba Miserika bande bose trose ba Jonela ba Landres B Brand Smith bose akora ama clip ateza donc nibaza ko ndi umwe muri benshi ego kandi biko bigenda neza abantu bariko baraza ari abantu bagitahura yuko umukobwa agiye mu vy'umuziki abagiye mu buhumbu mbega Mwana Walda n'igikiyo babwira na buhumbu nakazi deja de 1 nkuko mwabivuze nta muntu afata kinjiza amahera miliyoni zingahe muri clip par exemple akagenda kariha abantu baza gutambana nawe akagenda akaja muri repetition akagira ikingogira gusa ngo arondere umugabo sinibaza vraiment ni juste ko ashaka yironderera inoti kandi ariko bigira bikunda kandi abishoboye donc nibaza ko hatariho ubuzi bw'abahungu n'ubuzi bw'abakobwa yego yumva isi yaba haririmba abahungu gusa byo biri ennui kuko sinziwe byo biri ennui vraiment donc nibatahure yuko ari akazi kandi yuko twese turakunda umuziki wewe peut-être ushaka umwana wawe zo ukora mugabo ureke kubesha nawe urawutamba donc hateza kuba hari abantu bawukora nibatwebwe rero Mwana Walda afise compte yiki y'amahera yego ndetse kurangana ndaguteza abasuma ivyo onye nico gituma konti y'umuntu baguha carte bancaire bagashira ko pin kubera ari wewe nyene beshe ba Simon ndababeshe kuko ndababeshe reka ndababeshe konti yanje iriko amahera 10000 francs 10000 francs kurako flambu ushireko dollar 10000 dollars urakoze cyane byoca biba nkuko nyene ubivuze nkaje ndasanga ko vraiment nimbara yiyongera ko kuyahari canke ugasanga vraiment mana bebe bazi gushika Mwana Walda akajya amahera y'umuhungu what do you mean kujya amahera y'umuhungu
y'umuhungu umuhungu akaguhonga amahera akakugurira imodoka canke ko nta mudoga mfise donc j'imagine ko atamungu arayingurira umuguhonga amahera kumuhonga amahera guhonga niki unagwagabira amahera akagwanya amahera y'umuhungu akagusohokana gusohokana ni normal ushobora kuba umuntu mukundana uyo munsi aragusohokanye ni warishe ni nkuko na jewe nayaronse watari umuntu yihagarara ko cyane ashaka kwemera ko ndamusorore muri make uramaze kujya amahera y'umuhungu na papa wanje n'umuhungu yego dukuremo papa wawe ya facture papa wawe na musaza reka kubivuga wowe ufite ushatse kubivuga nkuko umengo ndumu gold digger genre nivyo biba bintwaye no nasohotse yarishe nkuko umukuza wanje ashobora kuriha nkuko papa wanje ashobora kuriha n'uyo muntu yasohokanye yashatse kunkorera umunsi yasohokanye birabaho n'ibintu bisanzwe cyane umuntu atari papa wawe atari umukuzi wawe atari frère wawe biramaze gushika ko n'ibintu bisanzwe cyane uramaze kujya amahera y'umuhungu suku yajya ufite iyo langage ukurakoresha kuramaze kujya amahera y'umuhungu atari papa wawe atari grand frère wawe atari cousin wawe suku yajya ufite uko nuko bivuga arivyo ariko biranja mu mutwe ufite iyo vocabulaire ukurakoresha ngo kujya amahera y'umuhungu uko ico kintu tucumvise cyama kiri du côté négatif mais non ikintu kinashite kuvuga gitaho ego nagitahuye namaze gusohoka n'umuhungu akariha addition ego cyane ni kangahe mona wada yuri indege indege maze kuyurira gatatu mona wada irihiye canke ariyo nundi muntu ashaka fa nayuriye nabangiye mu bintu by'akazi naraye ndirira indege jewe ubwa papa wanje amaze kundihira imwe muri izo meni betari banga mona bon bandanya ni betari banga mona wada mu bisanzwe ubuzima busanzwe akora iki atari music ne bijyanye ni YouTube bwari UMC mbwa nabo hevye ubu ama publicité ama voix off ma pub ama digital marketing genre kugira ama publicité ku ma réseaux sociaux ego ibintu ku muntu noba yifuza gukurikirana ibikorwa vya mona wada hanini yo bisanga he yo bisanga kuri Instagram kuri Mokenzi naho yandika mona wada bacha bakuzanira Mokenzi ugacufite ndako canke Mokenzi official ku YouTube mona wada kuri Twitter ama mona wada kaneza kuri Facebook ati ifo kumpindura amazina ase yose ngo vyabaye byinshi zego nzobihindura don't worry bibi ramaze gushika mona wada kandika ikete jamais navutse hari amatelefone biramaze gushika mona wada hoho akamaramara imbere y'abantu kamaramara sinawe kamaramara imbere y'abantu ugahora n'umuntu akumaramaza ugatsitara imbere y'abantu kwa ibintu nk'ivyo pas vraiment nta kintu kirashika kimeze gutyo bimwe yaba cyari ikintu cyankoze ko cyane nakwa nkicibuka mugabo ntikirashika nigiki kigeze kuba mu buzima bwa mona wada turetse kareyo ya music kiramubabaza cyane kirambabaza pana birahari ibintu bibabaza umuntu vyama bihari ikintu tozofa wibagiye mugabo ugira uvuga ati genre vyarangoze ko nico kintu mbariye cyane mbona tacho ndabona mugabo twama twababaye turabura abantu mu buzima turagira iki umuntu akazi karahera katangura kwimvira amahera azova umuntu arabura abagenzi ugasanga ntibapfuye mugabo mwahebanye ugasanga ari ikintu umuntu yakuvuze ko nabi iryo joro kikakubuza amahoro mugabo ubuzima bukabandanya ukacibagira ego birahari ibyo baravuga yuko abakobwa bagenzwa n'urusaku bagenzwa no kuvuga mbe mona wada ivyo bintu nivyo ku bakobwa byo bavuga ko murabitahura Jesse nibaza ko abakobwa bafite umutima mubi ngo wo kugira bavuga urushi sepanga urusaku ntata rusaku uri kuravuga rero jewe ukuntu ndiko ndakwishura mu mwanya ndakwishura ikibazo sibaza ko umuntu ariko arakwishura yo bivuga muri aya majambo yose pudiye duvuga amajambo menshi turavuga tuvuga ce qui fait que ndibaza ko des fois turiyanuya tukashotanga kuvuga abantu cyari bazi ko bisigura Kumbureje no baza feedback zari zimeze gute après yuko amaze gusohora indirimbo yiwe ya Tell Me feedback ni nziza ndazishima cyane kandi ndashimira cyane abantu bariko supportinga hariho gusa abantu bidoze ko nakigira ama vlog ndabasaba imbabazi nyinshi kuko birangora gato usanga kubera ibintu sigaye ndi mwombura umwanya sino après nshaka arasohotse video indirimbo c'est juste que bingora kuba consistent so ndabasavye imbabazi nzogerageza hanyuma hari n'abavuze yuko ngo bagira ban subscribing genre avemwo mu followers banje
ni bake bien sûr ni nk'abantu nka batatu mu makommentaire ngo kubera ngo urumva ngo ashaka kubona ngo umuririmbyi ngo ma YouTube channel ya music ni menshi ngo je yari yankurikiye ngo kubera ngo ma vlog y'inkinamana none umuntu areke kubaho heavy yiwe kubera abandi bantu no mugabo je leur promets que quand même nzogerageza nshobore kubashiriraho nabone contenu bashaka mwana wadatwemereye mariage yiwe zobimeze gute ho yifuza zobimeze gute sha mariage yanje zoberimo abantu bake zoberimo abantu bake cyane ça veut dire ndavyifuza ko abantu bazokwinjira par invitation mugabo avec abarundi sindi sûre mama guha abavyeyi rani ngene bameze yari yigeze kumbwira ati nibikunda shamwa nivyo bintu umva umuntu wese ntatumiye azoshaja kunjya umuhari ngo urashaka gukosha umwana ngo je ntumbwire urumva ni problem donc nje ndibaza nzo bava ndayigirira nkandi hantu mu kindi gihugu komisa haza bakenewe mugabo ico ndabemereye nuko nibindi mwa mama bibonye ama anniversaire ma vlog ndashaka kuzogira live streaming that's good zabitesa birashoboka bona byo umugabo avyemeye nzobigira mugabo ya n'abarimvye zo barigura baririmbe canke umuntu wadawo ntazoririmba c'est surprise ntiyaragera niyo mugabo azorunwana nawe ndaronka uri kubimbaza gute icyo yi oya turajari mailish byo okay azabameze gute plutôt nuvuga urifuza ko abarimvye bo bazoririmba abaririmbyi bazorimba yego nabaye abaririmbyi bifuza ko right now dufate mariage giribonye nabaye abaririmbyi kwifuza ko kuririmba muri mariage yawe umuntu wese tuzinanya ashaka kumakado azoze kuririmba umuririmbyi nakindi kintu bukera guterera nukuri nta kindi je uje zoba ari concert kandi vraiment zoba ari VIP kuko nihazoza abantu benshi urumva ibintu vya bien tudondera basuye umugabo no kurampangisha mariage naranake gituma nkeneye yuko mona wada keneye yuko muri mariage bazo barabaririmvyi kandi bazoririmba wowe wa mugabo rero wifuza mona wada ifu gutegura baje baririmvyi bya muri amical de musiciens mu coopérative de musiciens urondera baje baririmvyi bose bagati je shaka yuko abaririmvyi bose azo babari mona wada urakoze cyane nawe niki kibazo yibuka mu byo nakojeje byose ndibuka ivyo muri boîte ambajije ndibuka byinshi ndibuka by'amarifti wambajije ko no kwinjira muri lifti yego fende ngo ndibuka ibintu wambajije batarambaza mu yandi ma interview ivy'umuziki navyo yibutse vyo muri boîte n'ivyali ivyo muziki niko ra bose amasubira imbaza ndiko ndaba ivyo wagira urambaza abandi batarambaza you know nizere yuko byo nakubaje byose byagenze neza muno yego cyane kandi wabaye interesse n'ivyo muri boîte n'ivya lift diba no ni ibintu kweki ni ibintu abantu birengagiza mugabo ni ibintu bigize abantu birwa barinje ama lift babanyuruza so none kubera ki tutabivuga oya tanga conseil alors yego kandi muwandaye mukaraba corona irahari kandi iri real guys muwandaye mukaraba mutara reka tuzere na muna wada twambajije ko muri kuno kwezi atantanguye yamurondeye yamureheje yatubwiye ko yuko nta numwe yamurondeye ariko nizere yuko mu kwezi kwa gatatu hari wabonetse cyangwa mu kwezi kwa kabiri hari wabonetse ari mu kwezi kwa mbere hari wabonetse abo bose yabanse mu nzira ziciye gute yabankiye gute yabibwiye ijambo ryabwira ntibagomba bamurondera nababonetse ariko mu kwezi guhetse bizi ko kwezi guheze none ntari mfise umuntu ariko atubwiye ko utigeze kumwe n'umuntu Jara wari twata muntu umwe turakundana gushino saha ngiye abahungu bose baramutinye mona wadi niko yambwiye navuze nta wandraze muri kuno kwezi kweko transform ibintu ndiko ndavuga urifuza ko mugo what's wrong with you mona wate kumenya kutura tweze kubajya ku urabona chekesha na chekesha bisigura kuri mwiza urakoze cyane reka tuzirikana cyane tuzosubira inshallah imana bikoze mona wadani bagira subscribe hari gira subscribe kuri Bujahit TV ugire comment na like hanyuma ugire share hama tuzosubira mu kindi kiganiro nibumva bari interesse no ugira baze kundondera mbwa natwe gwe biradufasha kubera amakuru yacu acashikira abantu hama mukadupromotinga merci beaucoup turakeneraniye genre tu vois kuri micro kumwe nani Tuwezi niwavuze ko tutaziranye witwa gute mbona wadavuze ko atavugana n'abantu atazinanye mu byageze gute uvugana n'umuntu mutazinanye navuganye na n'utwara Bujahit niwe twahanye niwe nahaye yego cyarungikira umukozi cyarungikira we cyambona uvuze mikro ya Bujahit ndakigu yego tufate ko arundi cameraman yaba yatewe mwibarabara nawe ntacyo bizoja kuri Bujahit
Uri kamera urayizi? we duheze ikiganiro. Uri kumwe na Beni basi. Beni acha kumwe na Beni Hypocrite. yana ipo ndakuzi hypocrite ndakuzi Tuzasubira inshallah, imana ikunze, bye.